gusa ndakunda abakozi ubu ari karakora kene kubera karorera abandi sawa dufate nk'untumbwira ngo nemere Kigingi kandi je yarangambaniye hari kimwe umwemerera ko n'ikindi gice kimukora ko yandi manota ko namba ndavyumvaga bro yenda vyumva umva rero n'ibintu mwe nivyo bujya kwemegwa n'indi dossier sinamutinya n'umwana muto cyane kandi petit frère wanjye sinamwanga ariko ndashaka kumwereka ikintu ndabasabye mwikomera amashi sana umbwira ati iyi ni famiye aha nihe we petit kubona respect aransaba ikigongo pastor asaba ko je nawe ngo ndamusabye aragusaba ikigongo bishe birangira muva ari promotion ibaye promo mugara gusize mu vyunguka yego niba mugiriye promo nanye gusibisabisho gusa byo gusaba ikigongo gusa niba mugiriye promo gute atavyunguka ko erega simbizi kubera je gusaba ikigongo nje ndamuhezage nisivyo gusa nivyo bizogenda neza bivanye n'ikigongo yagusavye nasabye nakuzidi miaka nakuzidi uko peti mukichwa uko peti vitu vyote ariko ico bikoze n'umukristo ndagukunda sana kinga kugara bakaja mu bubanke bakaza gutera induru bashaka kuza gutera induru muri banke atana amahera ufise kuri konti n'umuntu mbona ngo ngiye gutera induru bona ninde Fernand yega gutera induru muri banke atana amahera ufise kuri konti simbizi nukuvuga ko wewe uri mu bantu bagwanira industry sivyo uragwanira industry nkuko turiko turagerageza kubibona turabona ko hariko haraba itandukaniro ry'abantu b'abakomedie n'abanyamuziki tugiye mu biteramo byari bimaze iminsi biriko biraba harabayeho kwidoga yuko atabantu baronse hama tukaje dutangara concert ya Kigingi ikacibamwo abantu bamwe bakitwaza ati ngo nubukene ngo ni ibintu ukwiyunguruza hari vyabaye ngaho kuri ETS twagiye tubibona ndazi nayo wagiye urayiko urabibona ivyo bikaca bitangaza cyane ivyo bintu ugomba uvuga yuko ubu abakomedi barusha inguvu abanyamuziki nuvuga ngo abakomedi barusha inguvu abanyamuziki kuko nubu nyene wotegura ibiki evenement wonyene yego wonyene kategura evenement ugahamagara Kigingi ugahamagara Mutima ugahamagara Raoul ugahamagara Sengazi ugahamagara Gasore ugahamagara Chishado ugahamagara Ildefonse na Satbarim ugahamagara bose na Satbarim n'abantu boyitaba kandi wagize kuri ntuze bagira sold out ndakubwiye ati sold out ni ya Kigingi sama comedy si ya Kigingi si ya Satubi si ya Gasore si yandi mu bantu bose bari nta numwe yaragiye kuraba abo bantu kinaragisubiye ngo narakivuze no kumukubita urabyo bagiye kuraba brand y'ikintu kimaze imyaka cyari yubatse twaracubatse kubera na media yaragize ibishoboka byose kugira kijya kintu kibe no kuvuga bagiye gushaho ivyari bihari urumva rero kugira n'abarimvye nabone bazogere kuri rujya gwego dufate nka Primusic y'umwaka uheze ntiyitabiriwe cyane ya 2023 kubera bigenda biracikagurika sawa irabuno mwaka undi mwaka ntibe undi mwaka ikaba undi mwaka bigacika usanga rero abantu mugaba rero evenement yamaho izo evenement turazikeneye rero oya simbizi reka tuganire sivyo kubera Kibitoke sama Wilmo waragiye muri Kibitoke sama muhe microphone base kugira ndamubaze kibazo kimwe kugira base ntibaze ntutera amashyugo umuntu umwe gusa mumere micro gato Wilmo Kibitoke sama je sinagiye kwa na invitation bama byari bimeze gute abantu bari benshi cyane imiduga ntiyabura nayo parika cyane gose musubirize micro none oya je kubera Kibitoke sama ndacika kuva itanguye nibarahagarika ntibirahagarara no kuvuga indira gusa isango izoba itariki
hamwe agatangura gusevinga amafaranga ico gihe umva ubukene niba burimwo wa savings utu dufaranga mfise nzotujana muri Kibitoke Sama utu dufaranga mfise nzodutwara muri ya explosive night around town utu dufaranga mfise nzodutwara muri Kigingi Sama comedy izo ni evenement zitatu zamaziba buri mwaka urabyumva Kibitoke Sama igeze kuri edition nambari ya gatatu nambari ya kane ntumbaze explosive night igeze kuri edition ya gatandatu Kigingi Sama mengegeze kuri edition nambari y'umunani sawa none simbizi sivyo urabyumva ivyo rero nama evenement nama brand abari kubikorera uko bifise n'izira bafise n'ingene vyitwa mugabo abani babitanguje abaririmbye nabo ikintu bafise gifise izina yego kujya bavuga bati buri mwaka ari ikintu cyama gihuza abaririmbyi kibera aha cyangwa kizakikunda gutegurwa na naka n'icyayi nuko ndakubwiye yuko naho Kigingi yoza gategura nkango nzotweneza abantu ngakuri Club Jardin nabazo babwiye ati abazoza bo tuzobahereza Fimbo wine zagusa nibaza haya kandi ari Kigingi mugabo gabona Kigingi Sama comedy barayitavye kwa aitegura umwaka wose nk'ubu nyene ya mbere yaheze ko yategura yindi naho bitandukanye utira abaririmbyi naho bapfiriye rero nta kintu bafise bagira bishinga kugara bakaja mu banke bakaza gutera induru bashaka kuza gutera induru muri banke atana amahera ufise kuri konti n'umuntu mbona ngiye gutera induru ubona ninde Fernand yega gutera induru muri banke atana amahera afise kuri konti ngo banse ko yinjira ari umudeje yaramuhamagaye ari muri banke angwa mucoreye udufaranga tugura igitoro mugaje tera induru yateye induru kandi uwo mudeje si mudeje wa banki n'umudeje yaragiye kuturera amafaranga yewe muri banki muri CRD CRDB amuga gutera induru ngo bakugariye kuwo urufise y'amafaranga wo baduhariye amara atamafaranga ukamuga usanga afise yo konte simbizi Chisa kwidoga nawe umve ko ajya muri banki uje muri banki ata konti ufise yo aza gutera induru nicyo timacha avuga ko zogurura gwiwe niko yavuze Yampeta zokuchwa no kwiyemera kandi yampeta ikarahera Jompe hit ya Satubi izokwica baririmbye benshi ubu nabaza ko Satubi hagazorekura barabandanya kandi nawe uriko uravuga ko Satubi yagarutse nyine si ibintu urumva okay yagarutse mugabo uriko uravuga yuko si ibintu ubonesha amaso n'ibintu yego mugasimbiza uragenda kandi ukagaruka wowe uriko uravuga ati abaririmbye ahantu bariko barapfira kandi naho ngo yagarutse wenda ndakubwira kuri hit sinakubwiye kuri show amasho bose barindira amasho abandi biteguriye kugira baze kuyagaramwo nabo ngo barakoze ngo batesheje nta numwe yaje kubara bro yego kareka nimanuro ami pro agira ubu MC neza mvuga ngo mwatse amatoroshi ntibabikora ese bango natesheje uturebe yagize n'umu MC bigira bigira nta bishasha rero ati amaboko ati ukuboko gutya mugira uko umu MC bigira kandi bugiye ikintu maze kubona coco yego je nari muri Tamba na Bika muri Jiri Gaye yarakoze show nziza gusumba Vishu gusumba na Double J oya nda kubesha juste Gaye yaravibinze abafana gusumba uko umurimbye abavibinga bisigura yuko na juste Gaye ashaka gutegura ashaka kuvuga ati Chesho yanje nk'umwems narantaone saba DJ bavuze imiziki bagaparanganya ibintu barakenda kubara no kuvuga rero basi nkico uhanura nk'abasani b'u Burundi muri industry y'u Burundi ikintu bakwiye gukora kubera kurumva ubu reka ndakwereke so je sinzi aho biriko birapfira atugiye kuraba nka Kigingi ngira ngo ni kubera ko bubatse bafise ingo na Fernando rafise ingo afise urugo none kumenga baririmbye afise urugo ni bakenana Mesha abana bitemewe n'amategeko ndake. Je ngira ngo naho nyene bifira kubera ko urumva turavye mu makomedi. Benshi bafise ingo. Barafise urugo kandi barubaza. Urugo buga rura twovuga ko raho cyane. Urugo umaze kugira urugo rura kugeza kuvyo ukeneye apana kuvyo wifuza.
iyo naho uzi yuko atari ugufise wigumira mu byo wifuza gusa. Abakomediye benshi ibyo bakeneye barabizi kandi barazi neza yuko ibyo bakeneye aba barongoye benshi ko burya mu rugo hakora igikwiriye nta keneye igishako yapana ico wifuza wowe ibyo wifuza sivyo biba mu rugo ko ni Imana ibigira bazangwa ari gahunda tuba dufitanye n'abantu tubona tubaho tukabona bugaca ne bugaca nta gahunda yari ihari nta gahunda bihari kwe simbi numva jewe ico ngerageza kwiyumvira canke ico utaranyishura ko ni nk'impanuro woha aba baririmbyi yego ico aho bakwiye gukora kubera ko wewe uno muziki canke ino industry umazemo igihe kinini ni ikintu bakwiye gukora ni kuba serious gusa no kumenya ibyo bakeneye bro bamenye ibyo bakeneye man niba be serious kandi bakwiye ni ibintu ahene wo ambwiye bajya ko bubatse cyangwa bagirike mugabo kugira ushobore kuba responsible sima ko we wubatse yego ya hari ingingo nyine ushobora gufata kandi bareke guhendwa ni n'aya ma platform uno musi baririmbye baramaze kwikanga ngo bafise ama views ngo babati ngo niryo terambere Fernando yarayabibonye yuko ama views atamaze kubafanya biashara ntiyagiye muri Sierra Diba ngo mafyura amaso haru nk'indagara ibonye itara bigaye rero bibaho nere muga ama views bamwe bayagwanira kuva kera ni cicari rero baronka aca yibaza yuko abantu bose bababonye hari ahantu tugenda batanatuzi utiwere umujama twawe uno munsi yambwiye DJ Facebook nayo nkoresha kandi kira twandikira kuri Facebook mbwa bivanye na statut ya Facebook uno munsi no muri telefone ya Facebook application ya Facebook nterimo nuko nanje nokubera ko Instagram ndayikoresha gake cyangwa TikTok kandi nzi ko habera ibintu byinshi ibi byose nka TikTok ari insaku nyinshi ndituma je nanajayo jibinda biri kuri Facebook no kuri Twitter na YouTube gusa usanga rero abantu rero ugasanga uronka ama views menshi kuri YouTube ugacugenda kugara ku muntu atanakutse umuntu acandika ikete wewe ikanze ngo arakutse kumbe wewe nta message yandika ikete uribuka bwa budemu twigana kera akakwandikira agapapuro bevyahereye biyayipuro iyo demo aracaba kwandikira urupapuro ibukete nafise makete umudemo ari abanyandikiye kwenda cyafise warabitse umunsi umugore habonye araza yatabura n'umubono byose umugore umubono nashobora kubika ubuntu bw'ubu archive ma yenda kunya ndatugarde nere kubeka ino no ubika utuntu nka tuye naragufiriye ni wewe ni sibizwe ko cubika ibintu nk'ivyo kandi warubatse kuyu nyandiko icyemeza biza gusambura urugo ega byo sambura urugo gute kandi byarabaye no rero cyo bibaza rero wewe uje witwaza ama views ugashugenda imbere y'umuntu yibereye mu makete hakuyuwi cyari umutegetsi nzi ngaha ta smartphone akoresha no bakoresha aga telefone k'amatushi kuvuga ibibera ngaha ntavyazi ntamugashuze ngo nje ngo ndi Fernando wahi yimba mabu yacukura ubutare muga simbizi Fernando menga hari ikintu kanaka mutagirane mudahuriza hari ikintu yagukomye Mbaga bro ego Alvin sindo kwibwa ndamukutabira ubuzira bonyene bwo muri Kenya buzomuyikubitira none uko kubavuze yuko bagize ente kamchere bamukuza yaguze kamchere amana akavuga yuko batigeze hamakaca umuntu yakubiswe kamchere ko araza n'indege simbizi nutabatse gavine n'umustare man oya simbizi kumbe kamchere nawe urayita warabaye muri Kenya tembereza gacaye oya kira wabaye muri Tanzania no muri Tanzania kamchere iyo oya none ukije uje urukuravuga yuko yakwiswe kamchere sivyo hama kacaza n'indege gute abantu niho binsigira akunyuka rero ukuvuzwa yuko yakwiswe kamchere hama kacaza n'indege bibaho gute ivyo bigenda gute none Galvin arafise gutabaza Gavin Star
nuko kwanga kuvyemera yuko Alvin none Alvin none nka je uribaza yuko ari ikintu nokendera nkakibura nkoresha izina na boss wake ejo media wenyene no muririra akantamwo avuga ati umuhungu wanje ntagira ikibazo reka ndamuhereze nawe aze kwitagatira ntawurira ibibazo yururuka indege amaze kugara wova muri Kenya uje mu Burundi ukaza wiseguje imisego atakibazo ahuye naco uramaze kurira indege muramaze kurira indege ngomere mikro gato biri ngo ndegururira ndege ndo munja kato yage we gato nikibazo kimenda kubaza wirimo igihe uri indege warugiye he Sudan warigeze wambara rya misego bashira nga oya kweli yari traje ntoya uva muri Kenya gushika nga ufise imisego washize ku izosi ataka amcere wakubiswe chamani we hari ibintu ngene mushobora kuraba buzo bavuga ati urumva icyatumye aboneka niko yakuzwe kamcere nikajya kamusego yari yambaye yararushe je nabona yuko bitokunda yuko yoza n'imodoka kuva Nairobi gushika nga mugabo ujya buntu mu ndege barabutanga ukene uratora tu bisanzwe bugira bwigurira urumva bugira bwigurira bugasi indege butanga no muri hajya kuri T2000 buriyo nukuvuga yaragahitanye yaratanzwe ariko yiseguza aho yajyama uva kubitwa kamcere none nuzi ko ni matara batware gura kwisima nabyo tebana cyakubita gasebo undi mu birusiga ukaguma kwisima none ko bavuga ati ibintu yose iyo bibaye tubiha umwanya wowe utanga nk'ikiringo kingana gute c'ivyo bintu kuri we kugira ngo tuze kumenya ukuri kubera ko nkano mango we ntavyemeza uradu burya azovyivugira niyaza muri amubaze yarasubiye muri Kenya yaraje kugurisha ibyo yaravuze byose kindi no Kenya yabo nambari ziyangidiza bya bidemu by'ibigikuyu nambari bikuyu nambari Munazo kwindi kamcere Jage ni modoka yinyegeje Ntiyasubiye n'indege reka indege ne nkaho none hoze indege ni micango kusanya urimo arabavye akaca afata iyindi ndege sawa hama simbizi no kuvuga ko muri iki gihe twagiye tubona ndazura uri umuntu ukunda gukurikirana umuvuduko w'imiziki imiziki yaha naha ushobora kumpa nka playlist indirimbo 5 uko wari uziteze atariko zaje indirimbo 5 yego zoza kubisa squatter uko wari uziteze za kubisa squatter wowe no kuvuga indirimbo zuna nizo nkimenyana Chenzi kirisese gusa ari indirimbo haro kirisese ntagaso na za kubisa squatter urumva wewe kujya kuntu barayivuze avuga kandi iyi ndirimbo ndayumve muga ko usanga wapi n'uburobe sinzi ko ntayimbona ntayo harizo namenye gusa zarenganye ega project mazi imisi mani biri mu bindi bibazo uzakunda nivyo by'indirimbo abari mbyara bahevye barakanyariko abantu batazina agaciro kabo je noza kuyenteresa nabo oya nukuruka imana nta mwana igereza baririmbye se ukubesha nta mwana igereza baririmbye nene kubereka canke ni kubera ko muri ivyo nyene atavyunguka noneho tumare imyaka buri muntu wazi imyaka tumaze muri bino bintu birimo mubaze wirimo amajoro general singu yo ngaho none rabu nta nakime kigeze gihinduka kuva ico gihe ndara amajoro ni sacrifice ngo yo nga ndara mu mibu buri marabizi mugabo safe imyaka irenga 10 ko entertainment imyaka irenga 10 uri kurapambanira abantu mugabo ubabaje ikibazo akakwishura bya bintu yenda kwishura kijyagi badashobora no gukura muri bo hamugacuguma no batamujyango mfise Bujumbura ibintu byose ubirondera kuri je no kuvuga rero bureba bavanye kwa maboko aya maboko je ndayamanitse oya indirimbo ikazomenyekana ikarengana ikanshikira sawa mugabo ubu nta ndirimbo uzogera kumviriza ngo iyi ni swata canke ibi vyagenze vugu kumvikigize ngo vugu ntizi oya ni yande
urimo ndi mama atayizi Yeah. yuhu mwambonera kure seni dede fdd umugambwe urakomeye aberanda Simbizi. n'abamaratiri kandi uri mbonera ko ukumva ikigize ngo we nawe nturiyo hari utari mbonera kure mbere usigaye ni niyo yuzuza etesi niyo ndirimbo yonyene yuzuza etesi ijya ndirimbo niyo yonyene yuzuza iyo ndakubwiye niyo yonyene yo kuzuza etesi eh izindi zose ni kapata utire nta gasoni ishobora kuzuza okay ntayibonye mm ahubwo yumbaza eh ikintu bari biteze ko kiba kinini mwagize agapata ryashoya kamiliyoni na badabo ya nanje rega nanje nivyo nari ndimwe kubera ko urumva na wari compare kumbaza ico mm iryasho niwe yari kuba nini ya cyane gose gusumba meme na kigisama yego ubwo baca banegrija communication baguze kaka dosage ro kasimbizi wewe wigize ngo man sho nta muntu je na manda bivuga no ndabisubiyemwo nta muntu akiza muri sho ngo nuko bamanitse ifoto ya naka none nuvuga ko rero bisaba yuko na Brarudi yazanye umuririmbyi akaze itegeza gukorera content ituma abantu baza kuraba iyo show no kuvuga ko rero industry y'u Burundi ibisaba yuko imenya inguvu za Simbizi apara Simbizi gusa yego communication bakayiha agaciro affiche no suffit pas yego igihe namandabereza example ya campagne turi kwiyamamaza hari umurundi numwe atadisende David ariho oya none bibaza yuko batari kwijana twebwe tutari kumwe nabo kwereka aba influencer baherekeje umugamba kubera se David bazi bigezweho urumva gabrasa yego communication naho ucubana bakubita ijana kwijana abandi bari ko bararira ko bamwe baramaze kumenya ibintu bikorwa gute babikora ryari wowe wicaye ngo je ngo ndi naka ngo abantu baranzi bazokwizana fo sibyo nagato sasa je ngaho urumva ikintu nano mangu kiriko kirantangaza ryari harabaye show muri arena ya Mr Champagne sivyo Mr Champagne agaragara yuko aniwe wenyene nibaza aho ngaha mu Burundi ashobora kuzuza arena yuzwa n'abakongomani Mr Champagne ntuzubyitiranya Mr Champagne afite fan base y'abakongomani uza kubesha abantu ngo nawe ngo na Mr Champagne arahuzutse yego abakongomani nuvuga yuko ari nka minorite iba ngaha mu Burundi ya minorite nayo iyo araba abantu ari nkehwa yego baca bashigikirana ari nayuzuzwa na minorite y'abanyekongo nene kubera ki atawundi mustari yogenda hajya akuzuza nka kujya abacugira baze yego ntuza ntihuzuza downtown explosive night bakoze mwaka weze niho narindi hari huzuye twari tuvyiganye barabura nawe uhonyora abo twari tuvyiganye none ntibyakunze creating Mr Champagne arafise ama group yo WhatsApp yego arafise abantu biwe famille arafise abantu biwe barapanga ivyabo bagapanga byarangiza abantu bakaza ntanakendera ngo no gukora ngo amaki w'abantu biwe arabazi n'amatike bayagura inbox bamusanga inbox atebana ni pathetique aho nurazi Simbizi je ico ngomvye gukompara no kuvuga ko muri show y'umuntu no kuvuga ko yabaririmbye mwisama yose show twabonye yabaye vibe y'umuririmbye ni rya Mr Champagne na Kigingi aho rero bikaca bintangaza nkavuga ati none kubera iki zabandi byagenze kujya hama hariya yaruzuze ni Arantam yari imeze neza tuvuga no mwaka mugabo ubu no mwaka ni Arantam DJ yari imeze neza je narindi kuri entente sportive abantu bari buzuye skirenga kwe ni warore skirenga abantu bariho uravye aho byabereye ningene ko bari bamenyere bakorera muri arena ni hatoya papo ya entente yego abantu bari kuri entente kuri arena bari bakabura naho baca entente ni nini urumva
mugabo kigingi nawe kubera umva ari evenement nini agerageza kuronda nyene n'ikibanza kinini ya cyane kubera baramaze kwimendazi na ijya round town nabo ni babandanye ko nyene nakigingi agitangura yaronka abantu nka kujya nyene bazogenda bamenyera amaka bakaronka abantu benshi kandi vya round town vyabaye buca haba na Kibitoke sama ega bagiye ibirori ni babandi nyene hari abantu bavuga bati no kubera gatondo ari Kibitoke sama reka Jesse ndo ikasingende muri round town ejo ndukira muri Kibitoke sama utire cyo babwira no kuvuga ko nka Satbi canke aba Bface ba Double J babana amavene evenema ziba zizwe niyo mpanuro baha canke nabo ni bakazitegura no kuvuga isango evenema z'amasango Satbi barabikora nk'ubu yarafise crisis yego si hit yego kandi cyane yarafaza gushategura crisis concert akarondera equipe imutegurira akarondera ikimedia akagira na tour nibaza ko bipfira kutagaciro nk'ibikorwa byabo baba bakoze gomba crisis bari projet ndagiye studio ndaririmbye menshi bazi yuko umuziki uherera kuri social media ndahejeje urabise baje amafaranga washizemo nawe yagarutse na benshi nabo barindira kuyagaruza ngo ari uko ngo nakayateguye concert amamutomera noshaka kwitegura ivyo wawe kandi nameheruka yingitse kandi birakunda naje ndafise indirimbo nasohoye vuba ngoma ndabipime ndabikora ndabereke basi ngene bo bikora yego wakaregeze kumva ko wigeze no kuba n'umuraperi yego cina warankora amarape ke ngabo ubu ntavyo nkora kubera n'ivyapfiriye cyangwa wabonye ko ya migeri ibiri nitereka bacuvuga ati reka ibinda bihebe ndikera abandi bakora nje ndabikora byose ndape ndirimbe promoting ngibike byose nari mu director nari byose bibe kuri Joya cuvuga ati reka ndeke bimwe kanibere influencer gusa ndi influencer murapere nzo mu support mu influencer ndamu support mugina wari wese nzo mu support ahomba ndi ikibazo kaje ndakubaza nk'umu influencer sivyo hano mu Burundi hariho umu influencer ibintu aheruka kugira sinzi uraza kugira ico bivuzeko we yita umu influencer sinzi ngira ngo Nerinati yagize yagiye kuvuga amajambo ya bijya vya mukobwa Mimimire bijya muri nko gwego rwa entertainment bijya ibintu byari birakenewe generally yaramrose nta bintu byane ndaho nkasinzi n'ibyo neri yavuze gusa noza kujira ibintu ntazi n'ibyo yavuze ibiki generally yaramrose no kuvuga ko urumva Neri yavuze ibiki reka ndanakwereke no ngaha tugenda no kuri ntuze yiyo sivyo Facebook yiyo nteretse abantu ingene banywa inzoga Perezida yavuze yuko ari abantu banywa inzoga bagaca bananirwa gutunganya ivyo mu rugo fresh sister umvaga Esther Perezida yavuze ati ari abantu banywa inzoga bagaca nakasa ni mu bahambe ni fimbo umva gute jaye n'agatoke ukurumva no kuvuga ko urona ibintu yavuze simbizi yavuze kwa ya majamba urumva aho n'indi avuga kuri Mimimire ujya kina amafilme Mimimire avuga ku kinguvu rikirara shimara akabagabo bana biya vyo guta umwana aratumwe yuko yataye umwana Mimimire ni mwiza Mimimire mu kompana na nunze ego kwe anyene natashobora kubaka gutuka Mimimire mimi yo twihurira ntararongora uhurira nande na Mimimire yego urumva akamubwira yuko yigeze guta umwana urumva we Mimimire yagiye gusaba umwana kuko yagiye umusaba urumva agiye gusaba umwana yataye akaza tuka yarataye umwana ngwaye nuko nagomba vuga ati ngo akaza tukamuvyara kwa bandi none igitego cyo ni kigikora cyande cyamimi kirakora
naza kurondera bana urumva bazomwironderera mbwa umwana yaramutaye hama ngo acagaruka kumurondera acagaruka kumurondera rero uyo acaja ngaho ikibazo canje cyari ko kivuga ati ivyo nk'umu influencer biba ari vyiza cyane birakenewe muri entertainment kuza abivuga cyane kwandika amajambo nk'aya haremwe ibyo by'abana n'iki surtout nk'ibintu nk'iyo si wasama base ko yo ni serious inshu ibintu bya biri serious mwe nivyo manese cyo gushira kuri social media no kuvuga nk'umuntu akuri aba influencer ni nahe kajambo bateke ni umu influencer no mumbea numaza guteranya abantu gusa no kuvuga n'umunyarusaku naza babese ngo ni influencer imvura nuko iwacu atamuntu muri ground ngo ndamufungishije ngo namwitwariye mucanka umukanda Jenny Mike kuri Mike yego Mike kuri Mike bigana tufate nka biga byo kugaza igiteramo navyo yagarika aje kwa rugupinda biga bibaho bayita demonstration de force ndakora ico ndagusombica uce birangira utabikoze simbizi yasabye kigongo aya n'umuntu muri ko murana ego n'umuntu muri ko uri kurakora uko ntamakaca yasabye ko ndabanda kubwiye ko nacenda bihinduriramwo promotion komsa umva nacenda bihinduramo promotion mugari yansabye kiyambwa ati braz sorry kabisa ni same ega ibintu dukora birashikana n'aba partenaire wara nkajya gitira musi wacitegurira we muga kiginga arakaza arakomeye yarakomeye umuntu de numu entrepreneur akomeye uramwemera apana muki simbizi uramuhinduye kwe umuntu entrepreneur kandi twamenye muri comedy kiginga umva rero naki na comedy mutima ndibaze yuko bashobora ko ari umurimi cyane gusumba gugenza no kuvuga ubu mu comedy we dufise ubuwemera n'uwa Pedro nimvisa mubwira ati none kutarantwenza nuko bimeze ubu bisaba dufate nkajya nka mutima comedy yaramuhaye acabandanyiriza hagiye nyene ubu wo mu comedy wemera n'uwe mu comedy wemera ubu mu comedy wemera yego kuri uyu mwanya ndabemera bose je nta kindi umuntu kandi bavuze ati ngo sinibaza ko agira comedy umwe n'umu entrepreneur mugabo wumva iyo entrepreneur yayigiyemwe abitanguriye muri comedy mugaro cyamwemera nk'umu comedy ndamwemera akomeye kurusha abandi bose oya ntarusha abandi nawe urusha abandi abantu umurushika kurusha ikindi mpa batatu wemera bazi imbere batatu ba comedy wemera nga yego oya je nakubwiye ati nta je no mbwiye ati umuririmbyi wemera je ntabaho gusa ndakunda abakozi ubu ari karakora akeneye kubera karorera abandi dufate nk'unumbwira ngo nemere kigingi kandi je yarangambaniye hari kimwe umwemerera ko n'ikindi gica kimukura kwa yandi manota ko namba ndabyumvaga bro yenda vyumva umva rero n'ibintu mwe nivyo bujya kwemegwa n'indi dossier mugare nubwo wagize ubwo muvuga yuko kigingi yakugambaniye sivyo yarakugambaniye hama murasaba n'ikigongo aransaba ikigongo pa turasaba ko je nagongo ndamusabye aragusaba ikigongo bishe birangira muva ari promotion ibaye promo mugare aragusize mu vyunguka ivyunguka yego niba mugiriye promo nazanye gusibisabisho gusa byo gusaba ikigongo gusa niba mugiriye promo gute atavyunguka ko erega simbizi kubera je gusaba ikigongo nje ndamuhezage nisibyo gusa nibyo bizogenda neza bivanye n'ikigongo yagusavye nasabye musabe muzo wahabwa mudodere none nimba yagusavye ikigongo ko utashoboye gushika nikora ko ari muri ntuze ndamusabye invitation ntiyayima nimba ko ari akantu kagihaza ntavyo nzi rero niwe sijeyo je ndi ndamusaba ati mpana invitation rero ntayime urumva sinari gushika none ataguha invitation ngabo gusa urumva yuko nayenda hari ko yaguma mbona ahantu hose mu maso yo gushika naho ataguha invitation yagusavye ikigongo yakaca avuga ry'amajambo mu guheraheza simbizi ibyo bintu twavyita gute je sindabivyunda bayakoze uravyo wawe nabona ko ikirempo tane ko umutima wanje atacho niyagiritse
uba afise ibyo yiyagiriza eh ntabwo ari byo sije nza kubimuhora ko nabyo nakigina ariko ndavuga muri no minsi kiretse arimwe muze kumumbaza urumva siyo myeni yebo. Reka ndagushimire cyane. Ndagushimiye cyane kabisa. Nanje ndagushimiye cyane. Karibu sana kuri Akejo Media. Ni Irakoze Zekorai. Wari uri kumwe nawe. Asante sana. Sawa sawa.